hari ikintu cimirije kuba abera bagiye gutaha kandi umwami wacu Yesu agiye kugaruka. Uwo twiteze, uwo twizeye agiye kugaruka. Ibimenyetso by'ibihe birabigaragaza, ibimenyetso byo kugaruka kuwe biraboneka, byabiboneka mu buryo bw'umubiri n'iboneka mu buryo bw'impwemu. Ibimenyetso biramaze kuboneka. Imana iri kwirandika, Imana iri kwirandika abantu bateye ibitugu ibyaha by'iki gihe. Imana iri kwirandika mu ishengero abantu bateye ibitugu ibyaha by'iki gihe, ibyaha byo mwibanga, ibyaha byo mu kinyegero, ibyaha byo mu biro, ibyaha byo mu buriri, ibyaha abantu binyegeje, ibyaha byo mu mazu, ibyaha byo mu mazu. Abantu babiteye ibitugu bagatwarira Imana, abantu barigumije bumiye ku cyo bahawe bakamenya icyo bafise, abantu bumiye ku mukiza wabo. Iradasedo, Imana iri kurabandika. Yesu nashimwe. Imana iri kwirabandika n'uyu munsi bene data. Ndumva Imana ingobera kubabwira iri jambo inzambigira ivuge ntihagire umuntu yoguma bifata ibisanzwe. Igihe kirashitse, igihe kirashitse nikiri kure. Yesu agiraze. Shishikara ukora utidoga, shishikara ukora utidoga. Nguyu uhemba araje, nguyu uhemba araje kubahemba. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Icete Paulo yandikiye Abaroma turasoma 8 ku murongo wa 24 wa 25. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kuko twakijijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze, ariko icari citezwe iyo kibonetse ntikiba kicitegwa. Ico umuntu abonye yoba akicitegate. Yamara ko twiteze ico tutarabona, nuko tukirorera twihangana. Yesu atugirire neza. Tongere ko byahishuriwe Yohana igice ca 3 turahera ku murongo w'7. Byahishuriwe Yohana igice ca 3 duhere ku murongo w'7 tumanuke kugeza kuri 13. Wandikire umumarayika w'ishengero ry'Ifiladelfiya utuwera ukuri ufise urupfunguzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagire uwugara kandi uwugara ntihagire uwugurura. Aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe. Nashize imbere yawe urugi rwuguruye, ntawe ushobora kugugara, yuko ufise ubushobozi buke. Witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani, biyita Abayuda atari bo, ariko babesha. Nzobagobera kuza bikubita imbere y'ibirenge vyawe, bamenye yuko nagukunze. 10 ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nanje nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bihugu vyose, kugerageza ababa mw'isi. Ngiranze vuba, wumire kuco ufise, ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Unesha nzomugera inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi. Nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje, niwe Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje. Kandi nzomwandika ku izina ryanje risha. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Imana ihabwe icubahiro. Turangirize naha mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Malaki igice ca 3 duhere ku murongo w'7. Gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Malaki igice ca 3 dusoma umurongo w'7 duca dusimba tuje ku murongo wa 16. Malaki igice ca 3 gitabo ca nyuma mu isezerano rya kera.
Maraki igice ca gatatu turasoma umurongo w'indwi aravuga ngo uhereye mu bihe vya basogokuruza muhora mukevya mugata amabwirizwa yanje ntimuyitondere. Ijambo dukeneye niri rivuga ngo nimungarukeko nanje nzobagarukako nikuhoraho nyene ingabo agize. Yamara muravuga muti twogaruka mu buryo ki? 16 haravuga ngo nuko abubaha uhoraho baraganira, uhoraho atega amatwi arumviriza, maze igitabo candikirwa imbere yiwe c'icibutso c'abubaha uhoraho bakiyumvira izina ryiwe. Uku niko uhoraho nyene ingabo agize ati bazoba banje ku munsi nzoshinga, babe abo niharije ubwanje, kandi nzobagirira ikigongwe nk'uko umuntu akigirira umwana wiwe amukorera. Aho niho muzosubira kumenya yuko hari itandukaniro ry'umugororotsi n'umunyakibi, ry'ukorera Imana n'utayikorera. Yesu atugirire neza, twongere twiha Imana. Mana nkuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye izi mbabazi zawe nyinshi zamaho ibihe bidashira. Urakoze nizo zazanye ishengero Mana, nizo zatumye ukwegera abana bawe ngo bumve, kuko ari igihe c'iherezo. Uragomba kubibira amabanga, uragomba kubabwira ibiriho, uragomba kubahishurira ibiri imbere. None Yesu kazuganire nabo, abari wewe ntabe jewe. Mana yo mwijuru, izina ryawe rihabwa icubahiro. Usigura amajambo yawe Mana, ntawo yasigura nk'uko umuntu avyigombeye, ariko mpwemu yera abari wasigura ibibereye, abari wabwira umuntu wese bikwiriye, kugira ngo umuntu wese amenye uko abigenza. Nuko nanje unshigikire, icubahiro kibe gwawe Mana, ushigwe hejuru tugigwe bato, mw'izina rya Yesu, amena. N'aya majambo rero tugiye kuganira ko Imana yashize mu mutima wanje muri izi ntango z'umwaka, iri jambo ryo kwibukanya yuko hariho ico twiteze. Umuntu wese ku gatwi we akibuka iki kintu citezwe, kuko birashoboka ko umuntu ashobora gusamara, umuntu ashobora kubifata ibisanzwe, ukamenga nta kintu yiteze, ukamenga nta cimirije kuba. Ariko umviriza ndakubwire, hari ikintu cimirije kuba. Yesu abahezagire. Hari ikintu cimirije kuba, abera bagiye gutaha, kandi umwami wacu Yesu agiye kugaruka. Uwo twiteze, uwo twizeye agiye kugaruka. Yesu nashimwe. Ibimenyetso vy'ibihe birabigaragaza, ibimenyetso vyo kugaruka kuwe biraboneka, vyabiboneka mu buryo bw'umubiri n'ibiboneka mu buryo bw'impwemu. Ibimenyetso biramaze kuboneka. Hanyuma rero twarasomye ijambo ry'Imana, Petero arandikira ishengero aribwira ati none ko hagiye kuzoseruka uwo munsi uhambaye, uzotuma amajuru n'isi bishongeshwa n'ikibengebenge gikaze, mbega dukwiye kwifata gute? Dukwiye kugira ingeso zera, dukwiye kubaha Imana vyo mu mutima. Ati kandi mukwiye kwirinda mukazosangwa muri mu mahoro, ntimusangwe ikirabagu, ntimusanganwe umugayo imbere yo kuzoseruka kwiwe. Yesu atugirire neza. N'aya majambo y'Imana twumvise kandi twarabonye no ku munsi w'ejo, Imana irungika Yesu ameze nk'umuriro uvugutira ubutare, kugira ngo umaremwo ifeza, kugira ngo umaremwo inkamba. Umuriro uvugutira ifeza ukazimaramwo inkamba. Imbere yo kuzogaruka kwiwe yarabanje kuza kugira ngo atunganye imitima, kugira ngo abanza ikuremwo inkamba, kugira ngo abanza yeze
yironderera ikimazi, aronderera ikimazi Imana. Nibo twebwe yaronse, ni twebwe turiko turumva ibi, abashikwako n'amaherezo y'iki gihe. Yesu atugirire neza. Yesu arababwira yicaye kuri uriya musozi hariya mu gitabo Ubutumwa Bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo. Arababwira no mu gice cya 6 no mu gice c'7 ivy'agakiza gashitse, uko abantu bakwiye gukizwa muri iyi minsi y'iherezo mu kurindira ubwami bw'Imana. Abafise ico biteze, abiteze ubwami bw'Imana, hamwe Petero yavuga ngo aho kugororoka kuzoba. Arababwira ukuntu bazoba bameze, arababwira ko ari abantu bafise inzara n'inyota y'ivyo kugororoka, ari abantu bafise intuntu mu mitima yabo, ari abantu batinya Imana, abantu bafise ukubaha Imana ko mu mutima. Arababwira ati ndababwira ukuri, nimutagira ukugororoka kuruta uko abanyabwenge bivyanditswe nuko abafarisayo abamubonaha, aba bari mu masinagogi, ababuzuye, nimutagira ukugororoka gusumba ukwaba, ntimuzoruha mubona ubwami bw'Imana, ntimuzoruha mu bwinjiramo. Arababwira mbere ati hazoza bigira bavugishwa n'Imana bambaye nk'intama mugabo aramabingira muri bo. Yesu adutabare. Mugabo aravuga ati muzobamenyera ku vyo bama. Yesu nashimwe. Aravuga n'ayandi majambo menshi, arabwira abantu ko ari umuco w'isi, ko ari umunyu w'isi, kugira ngo umuntu wese yitirirwe iri zina, yemera ko yubaha Imana, yemera ko asenga Imana, aba umuntu w'umunyu, umuntu aryoshe, umuntu aryohera abandi, umuntu atari umururazi, ariko umuntu aryoshe, umuntu wo kwipfuzwa, umuntu wo kwipfuza kubana nawe, umuntu abandi bo kwirukira. Arababwira n'ayandi majambo, arababwira ati umuco iyo wadometswe ntawe ubika ku mubehe, mugabo washira ahantu habonera kugira ngo n'abandi babone. Ngaka gakiza gashitse, umuntu yemera ko yizeye Yesu, yakiriye Yesu, akwiye kuba umuco, akwiye kwerekana umuco, akwiye kwerekana ingeso nziza, ingeso ziwe zikaba zera. Abamuravye bakabona bati hari itandukaniro ry'abantu b'Imana n'abantu batarab'Imana. Yesu adufashe, abantu ntibadukonfonde, abantu ntibatubone nk'abandi bose, abantu ntibananirwe ivyacu, abantu ivyacu ntibibazazanire, ariko babibone, babitahure, bashima Imana umunsi bagendereye. Yesu nashimwe. Arababwira amajambo menshi, arababwira agakiza gashitse ko guca mu irembo ripfunganye, arababwira ko hariho inzira zagutse, inzira ziroro zicamwa abantu benshi zitagoye kubona. Ijambo ry'Imana yaravuze ko mu gihe c'iherezo hazobaho igihe kigoye, ngo abantu bazokwirundaniriza bigisha bahuje n'uvy'imitima yabo yipfuza. Hari inzira ziroro, hari inzira ziroro abantu bazogomba gucamwo, kubera ari inzira ziborohereza, kubera inzira zitabakarira, ari inzira naho bufise ingeso mbi uguma ugenda bakaguma gumamwo ntaco. Ijambo ry'Imana ryarabivuze ngo kubwo kwipfuza inyungu kwabo bazokwirundanishiriza bigishwa benshi inyuma yabo, babungukemwo vyinshi kubw'amajambo y'amarogotano bazobabwira. Yesu adutabare. Niki gihe rero tugezemwo, iki gihe c'iherezo turiko tuributswa, ibi vyaramaze kuba, ibi nta gisigaye kuba. N'uyu munsi turashishikara gusesangura, turabe ivyo twokwiteguramwo, ivyo umuntu yokwezwamwo. Yesu atugirire neza, Yesu adutabare. Umuntu wese ari hano Imana iramukeneye, ijambo ry'Imana ryamugendeye, niyo yakuzanye kugira ngo wumve ijambo ryayo, kugira ngo wumve icibwira amashengero muri ino misi. Yesu aguhezagire, Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza bakundwa ba Yesu. Yesu arababwira cari igihe abantu bari bafise imitima yakomantaye,
abantu bari bifutse idini, abantu bari bifutse ibikorwa, amasinagogi yariho kandi abantu baratonda, hariho abadoktere de la loi, hariho abantu bazi gusigura ibintu vy'Imana, muga mu mitima yabo ata bintu biriho. Imana irababwira ngo bene data, Yesu aravuga ngo nimutagira kugoroka gusumba uko abanyabwenge b'ivyanditswe nuko abafarisayo, ntimuzoruha mwinjira mu bwami bw'Imana. Kandi arababwira ati ntimubi indyarya. Yesu adutabare, ntihagire umuntu aba indyarya imbere y'Imana. Imana isesa imitima ikayimenya, Imana izi imigabo izi ivyiyumviro, irazi umuntu ukuntu ayikunda, ukuntu ayikorera, irazi umutima, ariko irafise ikintu kimudakengera. Imana nishimwe. Turafise denominateur koma imbere y'Imana, n'umutima uciye bugufi, n'umutima umenetse ngo ujanjaguritse, uwo ngo Imana ntizokengera. Umutima ngo uhindishwa agashitsi n'ijambo ryayo. Yesu adufashe. Yarangije ababwira ati ku munsi wa nyuma bazoza bambwira bati twarigishije mu izina ryawe, twavuga mu izina ryawe, twari hariya dukora mu izina ryawe, dusenda abadayimoni mu izina ryawe. Mugabo arababwira ngo nihazoba jinjibura ngo mviraho abakora ibizira mwese mwe. Yesu adutabare, ntihagire umuntu ari hano yosubira gukora ibizira kuko ntibinezereza Imana. Yesu adutabare. Birashoboka ko abantu bo kwinjira mu madini, birashoboka ko abantu boza mugabo mu mitima yabo batamogoreye kugororokera Imana no kuyubaha bivuye mu mutima. Aba bariho rero, aba bariho. Usomye muri iki gitabo ca Maraki twasomye, turabibona Maraki yari umuvugishwa wa nyuma, yavugishijwe imbere yuko Yesu aza, kandi avuga amajambo akomeye. N'ubu ndacafise iri jambo rivuga ngo kuko twakijijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze, kwico twiteze kitaraboneka, umuntu wese akirorera agize gute? Yihanganye. Yesu nashimwe. Imana itugirire neza. Maraki yabaye muvugishwa n'Imana wa nyuma, yabuye ukuza kwa Yesu, kandi niwe yabonetse muri iyi misi ya nyuma. Mbe nasanze atavuze ivy'ukuza kwiwe gusa, ariko n'umuvugishwa yavuze ivy'ukuza kwa Yesu, yongera avuga n'ivyo kugaruka kwa Yesu. Yesu atugirire neza. Nico gituma Imana yasubiye kuzana aya majambo kugira ngo umuntu asubire ayasubiremwo, umuntu ategure uguhura na Yesu, umuntu ategure gutaha iwabo. Yesu nashimwe. Igihe kirashitse, igihe kirashitse, nikiri kure. Yesu agiraze. Yesu abahezagire. N'aya majambo rero twumvise ko abantu bubaha Imana baganira, uhoraho akumviriza, akavyandika, ibitabo vy'ivyibutso bikandikwa. Uyu munsi nawe, uyu munsi wewe uri hano, wewe uri hano, wewe umwe. Yesu aguhezagire. Uyu munsi niwo kwandikwa, uyu munsi niwo kwandikisha n'ubu. Kandi Yesu n'abasekretere biwe bariko barandika, sivyo? Bariko barandika abarizwa n'ivyaha vy'iki gihe, abubaha Imana vyo mu mutima, abantu biyumvira izina ryiwe ntibarikoze isoni, abantu bubaha Imana mu mutima. Naba agira yandike n'uno musi, n'uyu musi agira yandike. Yesu abahezagire. Ubu musi wawe wo gusubira kwandikisha ivy'amateka yawe. Yesu aguhezagire. Niki gitabo rero ca Maraki kibura ukugaruka kwa Yesu, kandi kikabura ukuza kwa Yesu. Usomye kuva mu gice ca mbere, turabona uyu musavyi w'Imana yavugishijwe mu gihe Abisirayeli bari bamaze kuva mu kinyago i Babuloni, aho bari baratwawe ari nyagano. Mwibuka yuko bagiye bakamererwayo nabi, ariko kandi bagarutse bakanezerwa. Muribuke za ndirimbo baririmba mwiduga, baje kubaka Yerusalemu, baje gusubira kubaka ingoro y'Uhoraho, kandi aha yavugishijwe vyaramaze kuba. Bari maramaze gusubira kubaka rwa rusengero rukuru rw'i Yerusalemu.
bari baramaze kubaka za nzitiro, n'ivyari bisigaye bariko barabikora, bari bishimiye kandi ibikorwa bariko barabikora. Ku bintu biboneka n'amaso nta kintu abantu bari kubagaya, ku bintu vyo mw'idini nta kintu umuntu yari kubagaya. Muga Imana isesa imitima ikayimenya, niyi yavuze ibi iraburira aba bantu rero. Iri jambo ryitwa imburi, iri jambo rya Maraki ryitwa imburi, aburira Isirayeli abavuye mu kinyago. Hariho abari bamaze kuva mu kinyago, mugabo kandi hariho n'abandi bari banse kukivamwo. Yesu adutabare. N'uyu munsi twicaye ngaha turi imigwi myinshi, hariho abantu bemeye kwizera barakizwa, baremera kuva mu kinyago c'ivyaha, mu kinyago ca Satani, baramaramaza mu mitima gukurikira Imana. Abo baraje, mugabo kandi hariho n'abandi bataremera kuvayo, bameze nk'abakiri Babuloni, bagikora ivyaha ibigirankana, bagikora ivyaha uko bagomvye. N'abanyene nahimburi yaje kubavuye mu kinyago, nawe w'Imana yakwegereye ikazana ngaha, wumve kudakwiye gukererwa, wumve kudakwiye gucegwa, ariko ukwiye kuza kwa Yesu nawe ukamwakira akakubera umukiza, ukava mu vyaha akagukiza, ukabaho umunejereje. Ariko ndavuga kuri aba bantu bahamagawe, aba bantu bavuyeyo, bavyemeye, babishingiye intahe, bari ngaha kandi bariko barakorera Imana. N'iri jambo Imana yabatumye hari hashize igihe kirekire. Yesu adutabare. Ijambo ry'Imana yavuga ngo hashize igihe kirekire araza gusuzuma ivyo yasigaranye umuntu wese. Yesu adufashe. Wasanga rero ngo agitebaganye, ijambo ry'Imana yavuga ngo bose baragira gute? Bose barahunyiza, barasinzira. Yesu adufashe. Imana itugirire neza. Yesu imbere yuko azoza, hazobanza gucaho ibihe vy'ubugaragwa, hazobanza gucaho ibihe vyo kuma, hazobanza gucaho ibihe vy'itiro. Ariko ijambo ry'Imana ririko riratuburira umuntu wese ngo akanguke mu mutima wiwe. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ko wihanganiye ijambo ryanje, ntiwihakane izina ryanje, mu gihe cyo kugeragezwa hasigaye bikeya. Ngira ntume ngobere n'abiyita Abayuda atari bo baze kuri wewe, bamenye ko nagutumye vy'ukuri. Bazoza bakugerageze bitwa bene data, bagugomba gukoresha ivyaha, mugabo ngo nivyo navyo uze wihangane, wumire kuco ufise, ntihagire umuntu azogutwara igitsibo cawe. Birashoboka ko mu misi y'iherezo abantu bazokora ivyaha, bakabwiriza n'abandi ngo babikorane. Imana idutabare. Iyi mburi rero iraza isanga abantu ibintu vyari mu mitima yabo, harimwo vya bintu vyari mw'ishengo ryo muri Efeso, nk'uko tubibona hariya muri ya bitabo ngira gitabo c'ivyahishuriwe Yohana hariya mu gice ca kabiri. Imana irabaraba isanga ngo barakengereye urukundo rwayo, isanga mu mitima ntibakiyubahisha imitima, basigaye bayubahisha iminwa. Usomye aha mu gice ca mbere kuva ku murongo wa 2, Imana irababara iravuga ngo narabakunze nikuhoraho agize, yamara muravuga muti wadukunze kubiki? Imana idutabare. Bari abantu basigaranye amahari, bari abantu bumva ijambo mugabo bakarihaririza. Imana irababwira ngo mu mutima mwaramparurutse, mu mutima nta rukundo rukiriyo, nta rukundo rwo kunkunda naho vyaboneka. L'apparence extérieure, ibintu vy'inyuma, ibintu vyo gushaza mu masinagogi, ibintu vyo kuboneka, nta kintu umuntu yari kubagaya. Mugabo Imana irasuzuma imitima iravuga ngo abantu ntibarataye urukundo, ntibakinkunda. Imana itugirire neza. Abantu ugukunda Imana ko mu mutima kwari kwaravuyeyo, basigaranye ibikorwa. Yesu adutabare. Abantu baratera ibitugu ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza bukavuga, mugabo abantu bakabitera ibitugu. Imana idufashe. Abantu bariho
bariho badatsindwa, naho ijambo ryavuga abantu ntibari bagitsindwa mu mutima, abantu ngo bajonjore mu mutima, abantu ngo batsindwe bihane, abantu bemere kubivamwo. Imana itugirire neza. Usome muri iki gice ca mbere turabona ibintu vyariho bitari bike, ibintu vyo kudatinya Imana. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 6 igice ca mbere riravuga ngo mbega ko munyitaso, ngo mbega ko munyitaso, ngo umwana ngo arubahase, ngo n'umushumba kubaha shebuja, ngo none asangwa ndiso, kunyubaha kwanyu kuri hehe? Yesu adufasha. Ngo asangwa ndi shobuja, igitinyiro canje kiri hehe muri mwebwe? Yesu adutabara. Abantu bariho kandi n'ubu bariho imbere yuko Yesu aza. Ngiyi imburi, ijambo ry'Imana riko riragabisha abantu bazobariho, amashengero azogwizwa, abantu bazokuzura, abantu bazoba benshi, mugabo bubaha Imana mu mitima bazosangwa ari bake, ivyaha bigume bibaho. Yesu adutabare. Imana idutabare, Imana itugirire neza. Natumwe kuri wewe, natumwe kuri wewe, ntuzobe mu buzuzu insengero, ntuzobe mu bantu bitirirwa ibikorwa, ariko uzobe mu bantu barabwa mu mutima, Imana ikabashima. Yesu nashimwe. Bari abantu, usomye ku murongo w'indwi, Imana iravuga ngo mwarakengereje izina ryanje, mwarakengereje izina ryanje. Bakabaza ati mbega twarikengereje mu biki? Mugabo bari kengereje mu gutanga ibimazi. Batanga ibimazi bitejejwe, ibimazi bifise agasembwa, ibimazi bigwaye, bagapfa gushorera ngo nta kibazo, kuko cari igihe c'ubugaragwa, cari igihe c'ukurekerana. Ico gihe cariho abantu bakabikora, ukamengira Imana irabishima gose. Yesu adutabare. Muga ijambo ry'Imana riratugabisha, rivuga ngo ivyo urabikora nanje ngahora, ukiyumvira yuko mwanya nawe gose, mugabo hariho umunsi nzobishira imbere y'amaso yawe byose nkabiguhanira. Imana idutabare. Yesu atugirire neza. Nidupfe gukora muri iki gihe c'iherezo, hazobaho abantu badatinya ibikorwa vy'Imana, hazobaho abantu babikora banduye, hazobaho abantu babikora kandi badatinya Imana, bacumura ntibacumitwe mu mitima, abantu bagashishikara kubikorana, abantu bakabishishikara kubisangirana. Imana idutabare. Naba kuri uyu murongo w'8 Imana irabaza ati mbega mwebwe hari umuntu yonezerwa mumuzaniye ibintu nk'ivyo? Bene data, umuntu wese arabe mu mutima wiwe ukuntu ariko arakorera Imana, arabe ko atavyaha akorana, arabe ko atavyaha ahishije, arabe ko atavyaha akora yinyegeje, ariko umenye ko Imana yo mwijuru iraraba mu mutima, ikakubona, ikababara, itera umuntu ariko arankorera, raba umuntu ariko aravuga izina ryanje. Bene data, Imana idutabare. Ariko abo bazobaho imbere yuko inzambi ivuga, bazobaho. Nico gituma mbwira wewe ku gatwe kawe ngo utunganye ubugingo bwawe ku gatwe kawe. Yesu adufashe. Ibihe vyo kuraba abandi umuntu abiheze, ibihe vyo kuraba abandi umuntu abivemwo, ibintu vyo kuraba abandi mu bikorwa umuntu abivemwo. Umuntu wese arabe agatwe kiwe. Ku murongo wa 13 muri igice ca mbere nyene, ijambo ry'Imana rirerekana abantu basigaye ari abantu bidodombera mu bikorwa. Ijambo ry'Imana yavuga ngo abantu ngo bavuga batewe miruho turimwo, abantu bakaruhishwa n'ibikorwa vy'Imana ngo bakanavyimyoza. Yesu adufashe. Aho twakoreye vyatwunguye iki? Mbega ubona turiko tujahe? Mbega ko abanyakiba aribo baguwe neza? Mbega ko abibona aribo bagubwa neza? Mbega ko basuma aribo baguma batunga? Twe dukoye Imana tukaguma dukena, abantu bakavyidodomberamwo. Abo bazobaho kandi imbere yuko Yesu aza n'ubu bariho. Imana igutabare, Imana igutabare. Nawe we widoze uyu munsi Yesu aragutabara. Hazobaho kandi abantu, Imana dufashe, abantu banka kumvira, abantu banka kumva ubutumwa bwiza, abantu batumva imburi, abantu babirojeta kategorikma, abantu mu mitima y'abatavyumva. Ni ku gice ca 2 muri igitabo ca Maraki usomye urababona. Ijambo ry'Imana yavuga ko hariho abantu batumvira ubuhanuzi,
buzoguma buvuga ko Yesu agiraze. Mugavuga ati n'ahandi vyamye bivugwa nibi vyamyeho. Yesu atugirire neza ngo hazobaho abantu bava mu masezerano, abantu bari mu masezerano y'Imana y'ukuri, agumye imitima yabo bayavemwo, birukira ibitagira ikimazi, bavuga ibindi. Yesu adufashe. Kandi ngo hazoba hariho abantu bakevye bagatinzira bagatsitaza abandi. Hazoba hariho bene data batsitaza abandi kuko bataye inzira y'ukuri. Yesu adutabare, Imana idufashe, Imana itugire neza. Yesu ataraza ku murongo w'9 haravuga ngo hazobaho gutoranya abantu ku cubahiro mu vy'ivyagezwe. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ivyo bizobaho Yesu ataraza. Imbere yuko aseruka, ibi n'ibimenyetso vya nyuma. Uyu Maraki yabuye ubwa nyuma, arababwira ibimenyetso bizobabamwo, ibimenyetso vyo mu mitima. Ibi nimwe umuntu yiyumvira wenyene, ntirirwa arumviza ngo ikiza carateye, ngo zanyamugigima zizovuga, ngo urwanko ruzotera, ngo amahanga azotera yandi. Ariko niri jambo umuntu asuzume mu mutima wiwe, yumve ko inzambigira ivuge. Yesu atutabare. Tugiye ku murongo w'10 haravuga ijambo ry'Imana, ukungwa ivyaha vy'abantu b'Imana. Hazoba hariho ivyaha vy'abantu b'Imana, abantu binjira mu mashengero, abantu bakorera Imana ariko bagakora n'ivyaha. Ijambo ry'Imana yavuga ngo abantu ngo bazoryarukana. Yesu adufashe. Icambere abantu bazokora batangura kuryarukana n'Imana. Abantu batangura kuvavanura n'Imana. Bamaze kuvavanura n'Imana, baca batangura kuvavanura n'abantu, baca batangura kuvavanura n'ishengero, bagatangura kubihigwa n'ivy'Imana, bagatangura kubihigwa n'ivy'abantu, hakaba urwanko. Imbere yuko Yesu aza, imbere yuko inzamba ivuga, hagiye kubaho urwanko rugaragara, urwanko mu mw'ishengero rubeho. Ijambo ry'Imana ryarabibuye, kandi ijambo ntiribesha. Abantu bazoryarukana, umuntu wese ajyaruke mwene wabo. Imana idutabare, Imana idufashe. Hazobaho kuryarukana, kandi ivyo muzovyumva. Amashengero azojyana, abakozi b'Imana bazojyana, kandi bariho. Imana idutabare, bose bitirirwa Imana ariko bajyane n'iri jambo ry'Imana. Bakundwa ba Yesu, Imana yantumye kubabwira. Imana idufashe, itugirire neza. Bamaze kuryarukana mu mashengero, bazoryarukana no mu mihana yabo. Aho usomye ku murongo wa 14, Imana iciyerekana ukuntu abagabo bazoryaruka abagore babo. Abantu bakundanye akaramata, mugabo urwanko rukaza, aho umugabo azorambirwa umugore, aho umugore azorambirwa umugabo, bagashingisha imanza, bakavuga ati tubigeze ngaha tubisezerere. Kandi vyaramaze kuba. Ubu abantu baragira mariage avec contrat, barindiye umwanya wo gutandukana. Yesu adufashe. Ibi bizoza, ukuryarukana kuzoza, ngo abana bazoryaruka abavyeyi, abana bazoryarukana kuko nabo bakuye urukundo. Nibakura babona abavyeyi baryarukana, nabo bazoryaruka abandi. Bibi bintu de generation en generation. Imana idutabare. Twaravuze umujyano uku kuryarukana, ibi bimenyetso vyo kugaruka kwa Yesu vyigaragaza mw'ishengero, bigaragarira indani. Ibi nyene twarabibonye. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 15 haravuga ukuntu abantu bazoryaruka, abagore ntibabe bacipfuza kuvyara, uruvyaro ruzokubaha Imana. Yesu adufashe. Twaravuganye ukuntu isi y'uno musi gowe, amagorwa ariho, turabona ko ari ibara. Imana idutabare, Yesu adufashe, Imana itugirire neza. Isi iri mu miruho, isi iri mu mibabaro, abantu bararushe. Yesu adufashe. Umuntu ariko arasoma, agasoma ibigenda biba ku isi, twasanze hari ibintu byinshi bibi. Abantu bakorora inda mw'isi batakibabaye ivyo bintu vy'abana, bashika miliyoni 40 ku mwaka. Imana idutabare. Ibi vyo kuryarukana, naho ugenda hariya muri Istebu bokwereka bati abaryarukanye babaye Bugesera. Narasomye bakagutondekera ati abaporoti bangana uku, abakatolika bangana uku, abamizirima bangana uku. Mugabo bene data, iki kintu cyo kuryarukana ikimenyetso c'iherezo kizobaho kandi caramaze kuza. Narababwiye ko hari intara
istebu yonyene hajya yandika ama statistique igira amatohoza bakemeza ati twebwe 70 kwijana abagore turagowe. Yesu adufashe. Abagabo baraduhanze, abagabo nabo bakavuga ati 30 twebwe 50 kwijana turagowe turahanzwe. Imana idufashe cyane. Uku kuryarukana kuzobaho, bizoza mu mashengero, bizoza hirya no hino, bizoza no mu ngo, vyerekane ko Yesu aje, vyerekane ko ari ikimenyetso cyo kuza kwa Yesu. Imana tugire neza. Hazoha ama violence ateye ubwoba, usomye ku murongo wa 16, hazoha abantu baremenaniriza abandi, hazoha amanyanga, hazobaho abantu baremenaniriza abandi kandi bakabagirira nabi. Ivyo biriho kandi ivyo bizoba. Yesu adutabare. Ariko umuntu yiyubare, ntihagira umuntu azoshitsa ivy'iki gihe. Ariko Imana iragahezagirwa. Muri iki gice ca gatatu Imana iravuga ngo ngira ndungike integuza. Yesu nashimwe. Ngira ndungike integuza, ngira ndungike integuza ibanza isanganye imitima y'abavyeyi n'abana, ibanza incira inzira aho uguseruka kuyo kuzozira azosanga ibintu bimeze neza. Imana iratuma Yohana umubatizi araza aravuga ati nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi, nimwihane ibyaha byanyu muharigwe mubone kwemerwa n'Imana. Yesu nashimwe. Yesu araza. Ijambo ry'Imana ravuga ngo azovyagira nk'uwicaye avuga uti rifeza akayimaramwo inkamba, nk'umuntu nk'umumesuzi izoza ameze nk'isaburi y'amesuzi. N'uyu musi yatanze umusi. Haleluya. Yesu nashimwe. N'uyu musi nico kimwicaritse hano. N'uyu musi ariko areza. N'uyu musi ariko ari abantu bafise imitima imutunganiye, abantu bagomba gutungana kugira ngo abakuremwo inkamba. Yesu abahezagire. Kandi ntibizoherera ngaho amaze kubuhagira. Niri jambo ry'Imana twasomye, arahamagara ngo nimungarukeko nanje nzobagarukako. Yesu nashimwe. Kuko abantu bari bashitse no mu bihe bibi byo kwiganyira, bagowe, bamaze gushika no mu vyago, bari mu marushwa, ariko Imana yababwiye ati nimungarukeko nanje nzobagarukako. Acaravuga rero n'aya majambo rero y'abantu bubaha Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Imana ishimwe. Naho ivyo bizobaho, hazobaho abantu bitwa amasigarira yo mu masigarira, amasigarira yo mu masigarira. Yesu nashimwe. Aya yari amasigarira y'abavuye mu gihugu cariya c'inyagano, bavuye i Babuloni bitirirwa Imana bose, mugabo ngo hagati muri bo hariho dezerema importa, harimwo abantu muri bo banyuragiye hirya no hino, kamwe bari hirya no hino, umwe bakabaho bubaha Imana vyo mu mitima. Yesu nashimwe. Nibaza ko ari babantu bamwe ba Daniyeli, bamwe ba Ezira, bamwe baduga bavuye mu gihugu cariya barihanganiye hari Babuloni, no ngaha naho nyene barashishikara kwihangana. Abo bantu rero ngo bubaha Imana. Yesu nashimwe. Hazogera igihe ngo abantu umuntu arondera mwene data wundi, aronda ati ninde kiri mu bugingo. Yesu nashimwe. Arondeze mwene data ari mu bugingo, umuntu acubaha Imana ninde, agende baronderane ati mwene data ntituzohemukirira izina, ntituzoritukishe, n'ubu tubigumemwo. Yesu nashimwe. Naho abantu bo bivamwo, naho umujyano woza, hazobaho abantu babigumya. Aba bantu rero Imana ishimwe. Imana itabasuzumiye mu masengero, ariko ibasuzumiye iyo bariko baraganirira, ngo bariko baraganira. Yesu nashimwe. Ngo bariko baraganira bonyene ubwabo, umwe n'uwundi, bavugana ivy'igihe c'iherezo, bariko barezwa ku bw'ico gihe. Imana ikabumviriza ngo igatega ugutwi. Tiraba muri rya gugu rinini hariho abantu bariko biyumvira ku izina ryanje. Yesu nashimwe. Hariho abantu bariko bariyumvira ukuntu bogororoka, batazokora ku bizira, batazorambura amaboko ibigabitanyo, batazorya ingurire muri iyi minsi. Aba bantu ehenga bariya bandike. Haleluya. Yesu nashimwe. Bandike. Sifa kwa Yesu. Imana iri kwirandika, Imana iri kwirandika abantu bateye ibitugu ibyaha by'iki gihe.
Imana iri kwirandika mu ishengero, Imana iri kwirandika mu ishengero, Imana iri kwirandika mu ishengero. Abantu bateye ibitugu, ibyaha by'iki gihe, ibyaha byo mu ibanga, ibyaha byo mu kinyegero, ibyaha byo mu biro, ibyaha by'abantu binyegeje, ibyaha byo mu buriri, ibyaha abantu binyegeje, ibyaha byo mu mazu, ibyaha byo mu mazu. Abantu babiteye ibitugu bagatwarira Imana, abantu barigumije bumiye ku cyo bahawe, bakamenya icyo bafise, abantu bumiye ku mukiza wabo. Iradasedo, Imana iri kurabandika. Yesu nashimwe, Imana iri kurabandika. N'uyu munsi bene data, ndumva Imana ingobera kubabwira iri jambo, inzambigira ivuge, ntihagire umuntu yoguma bifata ibisanzwe nkuko umenga niko vyamye, niko bizohora. Yesu adutabara. Ariko Imana iri kwirandika, Imana iri kwirandika, Imana iri kwirandika. Yesu atugirire neza, wiyandikishe. Ritarabarara, Imana atugirire neza, wiyandikishe. Nawe wari umaze igihe i Babuloni, nawe wari ukiriyo, nawe waje bwabugeze. Hariho abantu baje bataje gusenga, hariho abantu baje kubera ari kuwa Mungu bataje kibazanye. Imana idutabara. Mugabo nawewe felicitation, Yesu nashimwe. Nawewe Imana ishimwe ko yakuzanye kugira ngo wumve ijambo rya nyuma. Yavugishijwe mu gihe cya nyuma, aravuga ati ni mburi ya nyuma. Yesu adutabara. Umuntu wese Yesu ahabwa icubahiro. Siko umuntu wese ngira ijambo, umuvugusi yaje, uvugutira ubutare akabukuramo inkamba, yaje uhaguruke, uhaguruke. Umuntu yumva umutima we urimo inkamba, urimo amanyanga, urimo amakorosi, urimo amacenga mu gakiza, urimo amacenga mu bikorwa by'Imana, ahaguruke. Yesu nashimwe. Umuntu wese ahaguruke, asase umutima w'imbere y'Imana, ubwira injirayo. Dawidi yavuze ngo ehura ugomba ukuri ko hirya mu mutima. Imana igomba ukuri ko hirya mu mutima, si ibintu by'idini, si ibintu byo kuboneka, si ibintu by'ibikorwa, si ibintu by'ibikorwa binini binini. Ibyo byariho mugabo Imana ikota mu mutima, isanga hasigaye abantu bato bato bari hariya mu ibanga. Bamwe mwahora mubona bikorera udukorwa hariya, bataboneka mu bitabo n'ibigira 10 binini binini, bamwe bataboneka mu bintu by'ibikorwa binini binini. Muzoza mubabona, Imana ibahamagaye ngo he niwe utwara oni. Yesu nashimwe. Abandi bahabwe hino y'Afrikene, sibyo? Yesu nashimwe. Bahabwa ingororano y'ivyo bakoze. Shishikara ukora utidoga, shishikara ukora utidoga. Nguyu uhemba araje, nguyu uhemba araje kubahemba. Yesu nashimwe. Ritarabara, Yesu nashimwe. Nguyu uhemba ariko arakota mu mutima, nguyu ukota mu mutima, nguyu usuzuma mu mutima, ariko arakuraba, ariko uragomba kwa kwandika, uragomba kwa kwandika, uragomba kwa kwandika. Nawe kaze wiyandikishe, wejejwe, uce wihimana. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo icatumye apfira abantu bose nukugira ngo abariho bose babeho batacinezereza, ariko babeho banezereza uwabapfiriye akabazukira. Uca ufata ingingo kuva uno munsi yukunezereza uwagupfiriye akakuzukira. Ntugasubire gukengera urukundo rwiwe. Yesu azokwakira, Yesu azobahezagira. Abo rero n'ibizuba ry'ubugororotsi rizorasira, akabasimbisha igihe c'ikiza, akabasimbisha igihe c'ibyago, akabasimbisha ngo bagasohoka bikina. Haleluya! Ngo bikina amatavu nk'abantu bacitse umunyororo, abantu bakidegemvya bavuga ati turacitse ntitugisubirayo. Yesu abahezagira. Adusenga Imana, dusabe pasiteri hano abasabira imbabazi. Umuntu wese by'ukuri asaba imbabazi mu mutima, mu mutima. Umuntu wese arabiwe kandi yezwe. Yesu arabahezagira. Mana data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ko ishengero uri kuraryeza, turagushimiye ko umugeni uri kuramutunganya, turagushimiye ko ibihe vyerekana ko ukuza k'umwami wacu vyegereje. Abana b'Imana bumiye kwibanga bariko baratahura ico uvugana nabo. Abana b'Imana biteze inzamba y'akabanga bariko baratahura ingene uri kurabakebura. Nuko rero nyakubaha Mana igororotse,
turagushimiye ku ijambo ryawe rije rikebura, rije rihanura, rije rishira umuntu wese ku rutonde ngo yiyandikishe mu izina rya Yesu Kristo. Reka mana umuntu wese yiyandikishe, reka mana umuntu wese ategura ubugingo bwiwe, reka mana umuntu wese atunganye, kuko igihe kirageze, igihe kirageze. Abafise amaso nibabone, abafise amatwi nibumve. Urakoze nyakubahwa, ibisigaye turagushimiye kuri uyu wese ijambo ryawe rikozeko, kuri uyu wese ijambo ryawe rikozeko, kuri uyu wese yitahuye, kuri uyu wese abonaho ibihe bigeze. Mu izina rya Yesu Kristo turagusabye ngo mu izina rya Yesu Kristo umugeni umweze, umugeni umutunganye, umurindi bimusamaza, umurindi bimwanduza, umurindi bimukura mu gakiza, umutunganye mugire neza mu izina rya Yesu. Turagushimiye mana kuri aba bose bahagurutse bariko bareza imvune zabo, bariko baratunganya ubugingo bwabo kugira ngo bitege inzamba y'akabanga. Data urakoze, turagushimiye kwishengero rikura ryeze, ishengero rikura ritunganye. Umunsi n'isaha ntawuzi, no muri aka kanya nzambira ashobora kuvuga. Turagusabye rero ngo mana umuntu wese ateramira ubugingo bwiwe, ntihagire ibimusamaza, ntihagire ibimukura mu gakiza, ntihagire ibituma adendebukirwa. Urakoze mana kuba hari, urakoze mana kubagirira imbabazi. Nuko rero mana uhejeje kubagirira imbabazi, ubambike inkomezi bashishikara urugendo, ubambike inkomezi ntibashishikare kugenda nyakubahwa, bashishikare kugenda, bashishikare kwitegura, bashishikare kwitunganya kugira ngo nyakubahwa igihe kigeze umugeni wawe umutware. Urakoze kuba hari ukabagire neza, ni mu izina rya Yesu tubasengeye, amen. Nuko Imana irakoze, Yesu nashimwe. Imana iri kwireza ishengero, iri kwiratunganya imitima. Yarandikira ishengero ry'Ifiladelfiya. Imana iraribwira, ntaho tubona yarishimye ibikorwa byinshi, ntaho tubona yarishimye ibintu birebire. Mugabo yararishimye iki kintu cyuko batihakanye izina ryayo, barigumyeko, bakihangana no mu mageragezwa izina ryayo bakarihisha. Imana iravuga ngo ndazi ko ufise ubushobozi buke, mugabe henduguruye urugi. Nije nugurura urugi, sivyo? Tugomba dusengera umuntu yumva abigomba mu mutima, mugafise intege nke. Umuntu yumva mu mutima bigomba, Imana ndabigomba ariko umutima urabigomba ariko umubiri ufise intege nke. Turagomba by'ukuri twiragiza Imana. Umuntu wese yiragiza Imana iyo agiye gushishikara kurwanira intambara. Birashoboka ko hari ibintu wahora ukorera hariya kubw'abandi, kubw'abandi mwahurirayo, kubw'abandi mwabona nayo, ariko ugomba gusaba inkomezi uti Imana subiye kurenguka ahantu nze ndonke inkomezi uzubimpe. Yavuze ndazi ko ufise ubushobozi buke. Yesu nashimwe. None reka dusenge Imana. Imana ni nziza, Imana tugirire neza, Imana yo kwizigirwa, nyene ububasha bwose. Wavuze ko izina ryawe ritazokengerwa mu mahanga, wavuze ko izina ryawe izoryubahiriza. Rero Mana abasavyi n'abasavyikazi bawe barahagurutse, baragomba kudashishikara kugukoza isoni. Baragomba Mana ko muri ziriya ntambara hariya hantu bigoye, hariya hantu Mana yo mwijuru, baragomba ko izina ryawe rimenyekana, baragomba ko izina ryawe ridakorwa n'isoni, baragomba kuguhesha icubahiro imbere y'ukuza ukabatwara. Mana suka inkomezi, suka ubushobozi. Haleluya. Baezira bari barinamuye mu mutima, suka y'inyota, suka inzara n'inyota byo kubaha Imana naho umuntu yo batabona.
naho umuntu yoba yihishije, umuntu agira inyota mu mutima yukubaha Imana ibona mu misho. Mana, aba bantu baha inkomezi, basindagize, komeza amavi yabo, komeza amaboko yabo. Aba bantu bo mu gihe c'iherezo bakomeze Mesiya, bakomeze Mesiya, ritarabaraba, bakomeze ndiho, bakomeze ndiho, bakomeze ndiho, bakomeze, bakomeze, bashobora guhagarara badatsinzwe n'ubugunge bw'awa mubi, batiture iki gihe c'umwiza, ibikorwa bibi babititure, babiserure, babigaragaze, bavyanke mu mitima. Aba bantu Mana bashiremo kuzinukwica, bashiremo kuzinukwicaha, kuzinukwicaha. Aba bantu Mana turisabiye kuzinukwa, ritarabara, kuzinukwica, 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 kuzinukwica. Abantu Mana bumve ko gucumura ruguhomba, bumve ko atawucumura ku bugingo bwiwe, bumve ko atawuhombye ubugingo bwiwe. Ubahezagire, ubahe inkomezi. Wavuze ngo azoronka ubushobozi, niyo mpwemu yera yabazamo. Suka mpwemu yera abane no mumwe wese, amwinginga hazoja hose. Umwe ashika abantu badashika, umwe ashika abantu batabona, umwe ashikayo abane nabo. Urakoze Mana, turagushimiye. Ibisigaye Mana ubahe kukurindira bihanganye, kuko uyu muntu akihanganye aba agifise ivyahajije. Ubahezagire, urakoze Mana, uragahezagirwa mu izina rya Yesu. Nuko n'abantu bagwaye nabo nyene bahaguruke, ufise imitwaro itandukanye yumva aruhijwe, duce dusaba umukozi w'Imana mwarimu Breze nabo nyene abasengera. Ibirusha ni vyinshi, ariko Imana niyitanga inkomezi. Kaze Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, turagushimiye, turagukengurukiye. Yesaya yarakubonye mu mishishagu yawe, niho twahawe gukira. Wakubiswe rimwe, uratonagurwa rimwe, ugirirwa nabi mwami ryo, twese tuca turonka gukira mu izina rya Yesu Kristo. Turabasengera rero mwami, kuko mwami bwa burenganzira wabuhaye ishengero mu izina rya Yesu Kristo, ngo nimwizera gusa ibyo muzosaba byose bizobashika ko kuno. Mana, batarisi ibiganza imbere y'ijuru katika jina la Yesu Kristo. Reka ubushobozi bugendagenda hano, reka mpwema agendagenda hano Mana, ugenda urakiza iyi mibiri y'ubufafara, iyi mibiri igwaye, iyi mibiri iseserejwe, iyi mibiri igwaye mu izina rya Yesu. Kuko uri hano ngo ugirire neza ishengero. Rero gera gukira, nuvuga ijambo ryo gukira, nuvuga ijambo ryo gukira mu izina rya Yesu Kristo. Reka ejo mu gitondo Mana baze bagaruke hano mwami, bafise amashimwe avuga ko Yesu yamugiriye neza. Impwemu mbi zitera ingwara, impwemu mbi zitera imisonga, impwemu mbi zitera igitero mu mibiri y'abantu bawe, toka katika jina la Yesu. Turirukanye iyo misonga, turirukanye ubwo bubabare, turirukanye iyo misonga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abantu nibarekugwe, abantu nibaba amahoro. Yesu uvuga ijambo ryo gukiza, maze aba bantu bose mwami bahaguruke bashima. Urakoze mwami, kuko bidashobokeye abantu bishobokera Imana yo mu ijuru, kandi bigashobokera n'uwizera. Icubahiro nikibi cawe, kubagiriye neza muri byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo mwami tubasabiye, amen.